Ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Natwe turashima tumeze neza kabisa. That's 100 after 105 to 5. Jenitwa Ndikurio Leonce the son of Dr. Vlove aka Diko aka D Ambassador. Murayo mavuta nyene nakiru no musore na watwibwira ngo Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ni Bon, ni Cole, ni Easy. Comme d'hab, vous êtes avec Elden Baby, le rappeur qui déchire tout le temps, sans peur, sans arrêt. C'est du rap mortel, aka The Lion of Django. Lion of Django. The Lion of Django. Intare yo mu kibira. Ya yindi baga. Munga zona baba. Ikufashe ni? Ele nayo nalija kukumbega. Muzaza wahoraye. Jenda gato. Numvise ngo warikiriye nimba ari Seripi nimba ari Dubai. Ntabwo ndagenda tu ariko ndacari ngaha. Abandi ngo barahere Dubai nawe uri ngaha. Nshaka kuja gupagaza ngo ukorere ku mafaranga y'agaciro. Jewe shotse nyene ndashobora kwigira. Why not? Guma mu Bwantaremo, guma kwa Ntare wamo. Hano birashoboka rero. Uroze ko hano ushobora kuhaterera imbere ukakubaka amazu ukagura amamoto. It's possible, bro. Yeah? It's possible. Tout est possible. Yeah, man. It's possible. Rien n'est possible. Wow. Ouais. Kweli. Ngumbe ya France yawe. Ajo nashise. Nuzi ko abantu bibaza ngo kutize wewe. Narinze je. Buryo uri mu bantu ngo bari muri entertainment bize kandi biga n'amashure menshi kandi baniga no kwishure ryiza. No kano tukasurinye. Jamga na ana tangwe niga ngira umwana muto nize muri prive. Wize muri prive? Kuva ana tangwe ni kuri école de Poussin. Ndavayo nja lycée central Saint Gabriel. Nashwita kuri libre. Wow. Ikinga mu Ngagara. Ndavayo nja La Fontaine. Kino gifaransa niho wagikuye? Nacu byumva deja. Koje nga twiga. Koje nga twiga tukiri bato. Ko muri pause baratubwira tuvuga igifaransa. Uvuze Kirundi baca baguhana. None uko ari private. Turiya tuntu two kwambika abantu inzogera kubera ko bavuze Kirundi namwe mwaraduciyemo. Dakara. Wewe nakwambika inzogera. Bagufashe muri pause uvuga Kirundi. Bagufashe kuvuga Kirundi. Umwe agufashe uvuze Kirundi. Yaca kurega. Kandi akureza kabati naka yavuze Kirundi. Tubavyibahotse. Waregwa n'umunyeshuri mugenzi wawe. Oya bagati barakubaza ati wavuze Kirundi. Ati wavyubahutse byonye. Wavyubahutse. Wemeye amba twabi. Babona rero nayivugira igifaransa ngo bijubu. Byahereye kera. Abanyakane kavuga ngo wapfukiye he? Abavyeyi bawe ni bande? Wize he? None waruzi ngo urufaransa rupfa kwizana. Aho ushobora gusanga nka vye wawe nkoresha yamvuga yumvikana hano yari yaranasomye. Yari yaraciye. N'ubundi gusa mzee yarize université. Wow. Yarize université araheze. Kuba yarize université araheze. Ibaze. Akiri umusore yarize no gushikaho navutse genda nacu byumva nyene. Acha umwana ariko yararaye amugisha ishure ryiza avuga igifaransa. None nkanje rero muri ko murashaka naje kuvuga igifaransa nk'icyo uvuga. Atu Cardienne ni woni wize Cardienne. Je nize crèche na maternelle. Wow, maternelle voilà. Ariko nanazitira. Ako ico byacu it depend of you. Uvuge Kirundi it's fine. Yeah. Uvuge France it's fine. It's okay. It's okay. You can also speak English. Why not? Why no, man?
akana natanye kuvuga cavuga amasenge y'amanyamerika ngo you know I'm gonna kill you man what the fuck man gashaka gusa tu ibyo bibaho n'ubundi kabisa. So Airline n'umuntu wo muri industry turayivugira muri rusange. Je nkunda kuba nibereye muri cinema cyane ariko no munsi n'umuziki turabona Airline kiriya gihe abakwibuke kuri Wakalite cyane igihe hari TV yitwa Wakalite imeze neza igihagaze neza no munsi sinzi ahantu turagandaje Ego waka big thanks kona mu ma interview mesh kabisa Airline yari hari na ba Akes ego vraiment waka yarankoresheje iki permeta no kuja muri Hitop TV ari ya Bandindire aro benshi bamenyeye benshi bamenye kuri kapa yanje turukunda Bella kandi ya kapa yari real ijya kapa yari real ntabwo yari fake no man yari fake coach for real jana Bella twakunda sana apana of course rero for real jana Bella kano bakamenya urabona nani wewe vure muri waka mutukubita utuntu kwama hari ibintu ngo byiko ama content amabeze urumva tukubona hano muri ni Hitop TV muraza muri for real jana Bella twarakundana sana Bella yarankunda kandi naje ndaramukunda kandi aramwira ko ndamukunda muga rero after yo muga acaza ibindi umuntu nyene nawe navuga ko yamfite jealous yari jealous of you jealous of your couple cha of course you're jealous of my couple when first of all nageze kumutraga aranyangira uwo muntu n'umukobwa nawe cyangwa n'umugore jambere tutaramenyana na Bella nageze kutraga Kersi aranyangira amfata fo Bella nawe anyibonera bataje imutipe Kersi kwa mwanse this one ati bogo se bariko bari yankisha jena akadamwitore Bella turikundira hama bigenda bien Kersi nawe nikindi Kersi yashaka ko tuguma dukundanya bashaka ko na jeda we to separate kumbe that one who was jealous of your couple was Kersi of course Kersi ujuzi Kersi wo muri industry wo muri Kersi no Kersi yari mu video vixen ndamubona mu minsi na karirimbo haro n'indirimbo menga yakoze arashira hanze I see Kersi wo mu video vixen nagenda mwitranye n'undi mu Kersi urumva Amaria Kersi nawe acarondera ukuntu ijambere avuga ko ndi umu player boy ibiki baga abona wapi acarondera ngo wapi acashaka acapanga deal n'undi mukobwa bafatanye acapanga deal kugira yerekane neza kugira prove ko ndi umu player kumbe yashaka approving abantu yuko you real player of course niyo mpamvu tunagukunda kubera ko you player boy ashobora kugukunda uno musi akakubonana nuwe jo bakanakubonana nuwe nyamukobwa byagenze gute deal bari bayipanze byambya cyane nipoye mu gato y'umujama yansigiye avuga ati yansigiye urumva yasigaye nawe ati wewe basi usigara gukora utundi tuntu ibiki n'ikiro kumbe uri mu mutego me uri kuri tag umva Kersi umukobwa nacu aramamagara turi he cyane ati jende mpoye ku mugenzi none yenze kukuraba tinari nibaza ko nyine aje kundaba bisanzwe kumbe nawe yafite indi target iyo target arayikora byakurikiye nawe muco mweme sasa kubera ko yashaka guprovinga kuri umu playboy akabikora kuri we kandi we mutasohokana kya gihe we wasohokana na Bella muri make yashaka
muri make yashaka sindonke no dusohokana urumva nawe amuronse acaga mashaka raza ko akabwa babonye ko udafite umusohokana aca kwijya ku fyeri na cyane iyo wamuraheje akakwanga urumva nico yarashaka sasa L9 uno munsi ntawe musohokana wahise ubivamwo burundu nta mwana wa mutama muri kuryosha mukaja gusanza amazi muri hamwe muri piscine arahari mugani banga je wanje wow ndabuvuze ndazi ewa ndabuvuze hari abamesha baca bati ariko none wenda azi umuntu yagukunze aba yagukunze we ntabwo ujyana n'umuntu yapfa gupapura umukobwa none umuvuze bo baca bamugutwara kwe oya basi ndamuvuze muri make ndamuvuze muri make ari nka usa batanga kuvuga amajambo menshi bagatanga kuvuga okay ntaco tureke kumuvuga izina umukobwa musohokana mudekirive gatameze gute oya je ni secret muzoza kwita surprise je tubona ndo kwita surprise no je ngenda kugira ni secret bwana ko ndashaka kumenya nti urabona nka Bero buryo yarameze ati yaba umukobwa muremure w'inzobe ubu ngo harateye bya bintu be nahise hariya ngurumva ngo udafise noze kaburume ngo udafise noze ngo wapi kabisa we nawe nyene ni za size sidamenya nturamenya kandi umuzi oya gusa ndababwira ni secret ni secret ndawo kwita surprise zawo reka tuyitege kabisa umusaza twakiriye burya we uri n'umuririmbyi abatakuzi ushobora no kurapa kabisa nko mu gifaransa indoro zikava wa mugabo je nari kusaba kapera kibindi banzo twibutse inyuma dukubita flashback ko je twanaherukana kera n'abakweruka kera utufite kukanuka ugaze gusubiramo akantu ka dori imbogo okay yo kubikora neza no korga success cyasubira soko kandi biratesa kandi gashishanga korga cyabye cyangwa tondoro ndakora abateri mashi arutesa narondera uronga cyose mu mutwe bisa gushaka kandi courage shirabwo n'ingopfu kandi uzoshika shirabwo n'umwete hamwe n'ubushake atugera igihe uzutera imbere bose batangare ndi batakigwe yo L9 baby oza bani kugazi unarapa iminyarutso hatari ni mbure Eminem w'ibucumbura uvuga amajambo nk'ibihumbi 5 mu misegonda chorus yacivuga gute chorus yo ndirimbo chorus ntabwo ndumva ko ari Dorimbogo freestyle gira ko Dorimbogo left akatubereka n'ubundi oya kagira ko akubite no kugakarasi bakumbi akatubereka tujemo dukora ibindi byatuzanye ariko nibi mu byatuzanye biri mu L9 rega L9 ni mu bimugize Dorimbara Rest in peace just waramumenye ko mushiki wawe hakujya yahavuye yigira yarebenye tu ariko tu akotema mwakire kwera mani mwakire kandi mani ikora ibyayo erega natwe hano hantu ntituzohaguma azogera igihe dutana of course niko biba bimeze kabisa ariko ndakunda cyane iri kurarapa mu gifaransa umwe mu bantu kabisa bafise pronunciation nziza bafise accent nziza y'igifaransa niko bitakantu k'igifaransa nako k'igifaransa nakano k'igifaransa nta rap y'igifaransa wigeze wandi ni kirundi gusa me ni kirundi tu musanga kivanze n'icongereza hari n'indirimbo menga yigeze kuja muri studio kiri kumwe na ba Akes wakoreye menga no muri studio yiwe ntabwo ari indirimbo ni Dorimbogo freestyle nakubise yari Dorimbogo freestyle nta indirimbo urigera ukora muri kariya yawe muri kariyeri yawe nta indirimbo urigera urikora avant Dorimbogo hazi nagiye nkora nazikoze zamani hari ya mbere natanga gukora c'était en 2020 ya mbere nakoze yitwa no stop cyangwa indi ya kabiri yise I'm so easy
I'm so easy. I'm so easy. Cyangwa irindi nise this is my style. Aha. Muri izo zitatu ni yahe wibuka neza? Udukubitire kwa kantu. Just ndazibuka. Avenda. Udukubitire kuri I'm so easy. I'm so magic and so amazing. To the tropic, but in China, I'm the rapper. Can you hear me? I'm cheese, shake a double foot. It's a star boy, it's a song boy. Cook on the up, can the Covid. Rap nation, na you eat a busy. Got the danger, but a rapper make out. Shake a nera freestyle. Come verse yata yo rap ndayicana ngo nonye nirabizi yuko ndi danger ko the danger Lion of the lion of ese nane kwere kutibereye umuririmbyi kwere kutibereye umurapa kandi numva bizi none sange ndabizi oya nyose ndiko ndibaza kubera ikimenga warabiretse wapi nabwo ndabiretse oya mwino misubugiye mu biki muri industry ni igiki twakwitegako niki mwanyitega Ico mwakwitega if it's possible mwitege bararembye bararembye indirimbo cyane. Yeah, of course, hit song. It's already a drill. Drill. Izi zigezeho ndazibona. Sasa. Ndazibona bararembye. Ni bande barembye? Aba haters. None nawe ngurafisa aba haters kweli. Cyangwa abantu bakora amarap n'amadrill. Oya, aba haters. Urabafisa? Nabandi nandi bavuga amajambo menshi umengo ewana. The rumors. Oya, nandi bavuga amajambo menshi umengo ni pilipili bavyemwe. Umengo bavye pilipili. Bararembye abo bose. Bararembye. Naba abantu babinjira nk'ubu wewe wimereye muri relationship na kapo yawe mwene rane ngo no rukundo ntawe ruzogera. Bararembye. Abantu barabayirane ngo yani yarazimye ngo arasuba inyuma ngo nta n'amafaranga yifitiye. Oya niko vuga ati nabandi bambara nipo in this place. Yeah man. Niko nifatira kamwe. Bakategura kuvuga menshi. Bararembye. Babandi bateka imisarane ngo ntazurira indege yigire mu Burayi. Bararembye. Ndumva bagiye no kuremba. Batokora barembe. Babandi bari bazungana ngo nazokora kuri mikro ngo bangira mubone mu biganiro. Bararembye. Nabandi bateka imisi. Bararembye. Bandanye tuntu nka dutandatu tukwati bararembye. Reka tubagezaho ntibabandanye kuremba kose. Reka tubareke ntibabandanye kuremba baje mu bitaro. Bava bagira amavese. Sasa Line umwe mu bantu baba entertain ibisatura bizi. Igisata cha music n'igisata cha cinema ubona bigeze he uno munsi? Bon, cha cinema I see it's good. Kuranguma mbona mutera imbere kandi hariyo n'urukundo. Sinumva ndazi mugada na kamwa na mama nikobura. Ya nikobura yemen. Of course. Ariko bakareke bahagaraye kuri partnership. Bahagaraye n'ubundi bahagarare ku bumwe bujanye no gukora. N'ubundi bahagaraye muri partnership. Yemen. Of course. Byari sami urumva. Ari kiganiro semegeze gukorana na Constance. Urumva. ngo banyu umuntu wakoze sinema ngo ikintu bagomye bashitse kwikitika ngo kazoba ngo from kanaka ndashobora tuntu ngo love from R9 oya ngo love from kanaka bagashaka akantu nyene ngo kanaka come on mugana sabikora akikavuga yaranzwe gati
Sami ni umukomedi. Sami ako tu Sami kana got shout out to you my brother. Yeah man. Kanda kundi kunakora vraiment. He's a hard work. Sinzi kurayibona burya Sami. Hard work kandi. Sami n'umukozi. Sami n'umukozi kandi n'umuntu aciye bugufi. En même temps na Mimi wese ndabwira ati big up sad. Na Mimi by the way. Ndabwira ati congratulations Mimi ku ntambwe warayoteye. Yeah. Gusayininga contract kugira nk'amasinema ndundi azaraca he muri warabibonye kajya kantu kumbura bikurikirana kweli naguma mbona hamwe bamuposta naguma mbona nk'amastatus amwe yeah bamuposta nk'aba X-ray bang bandi bose yeah of course ni inzira nziza yavuze ati n'abandi bashobora kudandaza of course biciye hano hari abandi bakinyi ba film kurikirana hambavu yabo vuze vraiment ni benshi sana hareba abakado Havel wow aba Mede X-ray bam aba Sabas aba Lionel bandi bose hari abantu ubona uri kuraha amahirwe nkino 2026 uvuga ati bano bana babitega barashobora kuduga bakagera hano bageze muri film ngira gaya maraso mashasha ngira ngoyo list uyavuye hano ngoyo list official tumwitege turabe ibyo uzanga mvuye ibyo twabona nyine biriko biraza tukimya kimya kwera sasa Alvera nawe nibiki yaravuye muri filme Alvera ari muri music cyane no munsi ari muri gospel n'ubundi ari muri gospel music ngira wema yaramubujije wema maybe wasanga contract utamwemerera ivyo bintu akabatereka ni focus ariko kandi barabu no mwaka badukubita indirimbo mu maguru masha nuko bimeze tunageze muri music muri rusange abasani bacu ko menga sineza gaherera sinzi ko menga industry rakanye menga itangwe mwaka ikanye oya muga industry ariko kiriko yabakubisa kiriko wamubonye muri start kiriko ega performance vraiment navuga ati big shout out to kiriko yarakoze ibintu hamwe ati ego kwera hamwe na Sonic Srasa harapfa nawe kiriko nawe ivyo yavuze ngo zo muri shungu ngo zo kuri stade ngo mu ndege yandege ko atayizanye haje niki sinari nabikurike aye nikiriko yavuze ko menga nabandi bantu bari bayipostinze je nayibonye kwa Mi Pro ndabibona kwa kisinzi baza ko kiri kuyigeza post cyakacukuwe je post narayibonye nyane ko atabigize none nkeka bahise bamwankira I don't know. Aza muri kajugujugu Sonic Srasa yaje muntu kare I don't know. Muko umusare bayimwemera ashobora kubikora akakoroka kuri rya migozi ariko yinjiye neza muri tinga ariko ryakamye kweri vraiment yaje bien kweri yinjiye bien kweri yeah even ni creativity yagize entrance yavugishije abantu benshi kandi vraiment boss room kandi entrance yagize benshi bagiye baraposta narayibonye ahubwo umuntu nabonye bagarutse ko nitapoje bavati kuzuzanya impinja muri ntuzeya tikuzana abana muri timenga ntiyaraje aje nk'umukazi ariko dapo nimba yabonye kwizanana n'umwana we nabyo mbona atacho mugamvugisha ukuri ijya entrance ya kiriko vraiment benshi nagiye mbona ama post kudesha kabisa nagiye mbona ama post mesh je nagendera kuri Facebook benshi baragiye barabiposta urumva benshi baragiye barabiposta diko ariko kandi ikindi kintu benshi no masiti benshi baragiye barabiposta cece no même na Franiki barabiposting ikindi kintu 9 urabona ujya mutipe afise hit song yinjiye kujya afise indirimbo iri kuri hit yategeza kunyiganza stade bakavuga ati umwana arahatu kandi niyo yinjiyemo ahajya niyo yinjiriye ariko arinjira hani bien rayibonye niyo yinjiriyeko uri wagaze kuri stade ya muso wari sinari mugace narayibonye ya benshi bari na live byaraboneka n'abavuga ati bana no kuri YouTube narayibonye byagiye biracako kabisa nine waruciye hano uciye kuturamutsa ndavuga ati no musaza ntakunda kumwe tutomuha mikro badukundire uno mwaka bagiye kukubona kenshi
ugiye kurana ama content menshi wanaliza bumvise side ni buryo uri mu comedian nuko batabizi umuririmbyi urumo content creator diko ico ndabwira coco jewe menya gutanduka menya ku difference comedy na music jewe benshi urana diko benshi bagiye bavuga ko je ndumu comedian ako so kabiri you know comedian jewe ndabwo ndumu comedian je ndavyivuge uravyanse je ndabwe oya just umva ndabwire ivyo bagira bavuga ko je ndumu comedian biki kandi benshi nuko bamfata mugaje ndabwiye je nabwo ndumu comedian I'm the artist. You the artist. I'm the content creator. The artist at the same time a content creator. Ariko Eren numu comedian. He's also an artist. Ari azamu mugwaba artist. Ariko urumu artist kuri side yo kuri music. Music. Okay. Ukongera ukaba numu content creator. Of course. Ivyo birahagije kabisa. Ebana musaza ndagushimire cyane dusubire vuba ndabasezeraniye vuba ku ruhande runini gwagutse tuzoterama kandi bazoryoherwa. Nariwe je ndahari tu. Kabisa. Ebana ndabashimire cyane aho muri hose mwamubonye gute umusaza mwari mumukumbuye mushire kwa amashurwe menshi nimba mumukeneye tumuzane vyihuta cyane. Ndamushimire Venice promoter kwa yaduteramanye namwe aho uri mose mvuga ati ja bless you. Hasta la vista. For the first time kwanza. Yeah man. Bagende kuri YouTube barabe indirimbo mbaya ya official Muhoza. Mbaya. Bagire subscribe, like, share kuri channel yiwe. Amagaruke no kuri channel wanje bagire subscribe, like, share. Kandi bagende na following sana. Wow. Ebana shout out to everybody everywhere you are. We love you so much. Hasta la vista.